ubu naje ahemba yiri umaze kubona abatanga kuri bo bakoresha kugira bashobore kuba boriha amakori makeya gutyo ugasanga na wa wundi ategerezwa kuba yoyegeranije utwo tuntu turamugoye kubona twohinyanyurwa gute ni gute wa wundi yegeranya amakori nawe yoshobora kubitora ivyo bintu gutoza amakori n'amatasha ngatanga barisunga impanurabutunzi yishira hamwe rero umutoza ko yaje araba ibikoresho mpanurabutunzi ikoresha nivyo yisunga rero benshi kugira ngo bashaka gukwepa mugabo bakoze amakosa byose ndayivuga ntibakoresha bya bikoresho mpanurabutunzi kugira ngo bakora muri leta yo gukoresha inyemezabuguzi fagitire gukoresha ibitabo mpanurabutunzi byinjira n'ibisohoka vyerekana byose ivyo byose nivyo uje kuyatoza yisunga nivyo gusaba kugira ngo amakuru bategeza gutanga rero benshi batabikoresheje niho cyo basanga bakora amakosa kuko n'uburyo kumutoza ndagora ingene ashaka amatoza ikindi naco atabakora bakwiye kumenya nuko bwambere nambere amakuru n'amategeko atozwa mu Burundi atozwa umutabakora aribo banje bwambere kuca kumenyekanisha ivyo akora apana ikigo ko ariko kigiye kubanza kumubwira ati bategeza kuri ibi aho haba iyo ni Burundi rwego barugiye nuko ko wewe agitanga gukora ku mategeko avuga aca genda kumenyekanisha agacariha yisunga ingene biharura niba ategeza kubiharura ashaka arondera umuhanuzi mu vy'amakuru n'amategeko aribo batwebwe akamufasha mu gihe atanguye kuja mu bikorwa yinjiza. Nitwa Petero Karavenzeyimana sanzwe yaje nserukira ishami ry'abana mu sosiyete y'amakuru n'amategeko mu Burundi mu Association des Services du Burundi mu rurimi rw'igifaransa. Ibikorwa mukora harimo ibiki mubona hari ico byoba bimariye igihugu ishami ryacu ibikorwa dusanzwe dukora ahanini uko mazumvise ni ishirahamwe ry'abantu mu sosiyete y'amakuru n'amategeko mu Burundi twebwe duharanira cyane cyane igisata c'amakuru kuzamura igisata c'amakuru n'amategeko mu Burundi ko twabonye ko gisata gisigaye gifata mu buzima bw'igihugu rero mu byo dukoranye nzira turafasha abatabakori kumenya amategeko abagenga mu ngendanire bafitanye n'igobe ahanini ariko turafasha kandi n'ikigo kijejwe kuyatoza ariko amakomine canke muri obe kugira ngo bashobore kumenya nabone ingene uburyo bashobora gukoresha ubuhinga bakoresha kugira ngo umwimbu w'amakuru n'amategeko wiyongere kandi izi ngorane zikunda kuba hagati y'ico gisata n'umutabakori zigabanuke ku rugero rushimishije. Noneho uvuze yuko ishirahamwe umurongoye ryoba ryitaho ivyo kwegeranya amakuru n'amategeko na cane cane mu gufasha abatanga kori mu kumenya amategeko ntabwo abatanga kori bohabana bacitiranya n'ikigobeye. Murakoze cane ico kibazo turakunda guhura naco mu gihe turiko turidondora iyo tugiye turi mu bikorwa vya misi yose benshi abatabakora bashaka kuvuga ngo ndumva mu myobere umwe mu kigali toza bashaka umengo igana ntigiye kuba kimeze neza ariko tumaze kubigisha tukababwira abo turibo n'ivyo dukora bavaho batangukiye ukabaca mu n'akamaro kacu. Mbe hajya ku by'ukuri mwebwe muba mwegereye abatanga kori rwose novuga nti kurusha ikigobeye coba gisanzwe kiyegeranya cyo kibarondera iyo ibiringo biba byageze mubona abatanga kori by'ukuri bumva akamaro ko gutanga amakori beho nyuma batabyumva hoko gwiki amategeko ajanye nabyo mubona bayatahura ku rugero rungana hagute. Murakoze cyane kuri ico kibazo ni ukuvuga yuko abatanga kori turiko iyo tugiye guhura nabo turabona ko bobo ubwambere nambere kagatima wo gutanga kori bagafise ariko atabumenyi ntibaba batafise ubumenyi bujanye n'amategeko uko benshi bakunda kuyavuga kubera kutamenya ayo mategeko rero amategeko ntarabashikira neza ngo bayamenye icyo gituma rero twaje tuzana kugira ngo dushikire umwenegihugu uwo ari we wese amenye ibimugenga amenye ivyo arekuriwe ivyo abwirizwa mu migenderanire bafitanye n'ikigobeye rero twarabonye yuko bijanye no gushikira neza abatakora igogobeye cagerageza ariko ntikirashika kwihangiro nico gituma twaje kugira ngo bafashanye mu kugira ngo amategeko abatabakora bayamenye hama kurya ikori atabamenye kandi ko ikori atari umuzigo ahubwo gusa ibihano bariko baragwa muri ivyo bituma baca umengo
umuzigo kumira aho babiguyemo kubera kutamenya. mbe muvuze ikintu kijanye no guhana ababa batarishe ku gihe canke baba bagavye nko kuriha, mbe ku vy'ukuri ikigombeye coba kiba cabigishije kugira ngo bamenye yuko ico kiringo kirenganye bashobora kuba bohana? Mbega ikigombeye co cobikora gute narirya arivyo kenshi kigenda kibasaba ubwo buryo canke cari kijejwe kuba cyongeye kirahimiriza n'ubuhe buryo bwiza bwokorwa nubwo ikigombere kigerageza kugira ngo kize kiracisha ku buhinga ngurukanabumenyi kimenyesha amategeko amashasha aba yageze, hariho abahazi ntikirashikira neza kuko turavyumva ngo wene bihugu amatagakori usanga bavuga ngo ivyo ntacyo twari tuzi. Rero ico gituma twebwe nk'amashirahamwe adaharanira inyungu twofashanya n'iki kigo kugira ngo koko umutagakori wese aho ari hose yaba muto canke mukuru amenye amategeko amugenga, amenye ingene mu gihe atavyitwayemo neza ingaruka mbi bizomugirira we nyene ubwiwe n'imigambi yiwe. Hama ikigo ubeye canke leta n'umwimbu ucogwira kuko mu gihe amategeko yose bayatahura usanga babikoze neza kandi barabisiguye neza. None turiko turaba indongozi kuva hasi aho muba muriko murakorera gushika hejuru, ubwo baba batahura akamaro k'ishirahamwe ryanyu muriko muraganira, ubona barabareka mugakora ukuri kwamye ata ngorane, nta ntambamye muba muhura nazo? Ishirahamwe ryacu bwa mbere hambere ryarazwe n'amategeko y'igihugu turafise itegeko nshinga ryadushitseho haraciye imyaka hafi 9. Ni ukuvuga yuko rero twebwe iyo tugiye turidondora indongozi, ariko nabo akamaro tugiye kuzana nabo usanga batariko batahura neza ico gisata. Nabwo ico gisata gisa n'igishasha ni gisata kitaramenyerwa cane. Twebwe rero tuvuze ko abantu vy'amakuru n'amatagisi, hariho n'inzongozi zimwe zimwe usanga ziriko ziradufataho ko twebwe twaba tugizwe n'igombere, mugabo nabone baza gutahura tubanje kubisigura kubabwira twebwe amahangiro yacu n'igiti ishirahamwe ryavutse n'ingene twashizeho n'abarigize iryo shirahamwe. Rero nabo n'indongozi nazone kubera nabone bava mu benegihugu, rimwe rimwe twasanze nabone batariko baratahura ico ishirahamwe ryacu ivyo rikora, ariko ubuye turashima tugezeko indongozi bariko baratahura kandi ko turafashanya neza, nta ngwara rimwe turiko turakora nazo turiko turakorana. Kandi iyi minyanya nshasha yo gutunganya intara n'amakomine turabona ko n'abasitanteri canke abajejwe intwaro bariko barashaka ko dukorana kugira ngo natwe tuzane ubwo bumenyi bushasha hama igihugu dufashanye mu iterambere. Mwatanguye mwisunze iki, niyihe nisho mwashaka kuzana mubona muriko murayishikira uno musi? Murakoze cane. Twebwe nabwiye ko urugero tugezeko ari urugero rushimishije ko ruriko ruratahura. Twebwe ni ishirahamwe riharanira inyungu, dufasha impande zose, umutangakori n'umutozakori. Twebwe duhagarara imbere y'amategeko. Ibijanye rero n'amategeko nibwo twisunga, na cane cane ico gisata ariko kugira ngo amakori n'amatagisi atozwe kandi atangwe neza, ni ukuvuga ategerezwa gukora amategeko. Ayo mategeko nayo utayanonosoye arakugora kuko ni amategeko avanze n'ibiharuro. Rero bisaba naho waba waraciye ku mwishi canke waba ufise ubumenyi kanaka, muri ico gisata atabufise usanga bikugora, ugasanga washatse kuriha amakori neza mugabo ntuyarishe neza, canke wibagiye ikiringo co kuyariha, canke itegeko barihinyanye ntavyo bamenye. Ivyo vyose twebwe turi ngaho nk'abahinga kugira ngo duce tumenyesha abo wese mu vyajejwe, ari uwayatoza akamenya uruhande ahagararamwo, ibintu bikagenda neza, ingorane zikagabanuka. Muvugeze yuko umenga muba muri hagati y'abayatoza n'abayatanga, umenga ntidushoboye gutahura neza. Tuhavana tuvuga yuko harimo ubumenyi muba musumvye abayatoza, abo baba bagenda kuyatoza batabizi canke bayatoza ukutariko, canke uwo nawe yayatanga akatanga umurengera canke agatanga atakwiye, wa wundi yayatoza ntabimenye. Mwebwe muba mufashe iki neza neza? Murakoze cane. Ivyo vyose birashika, bavuga ngo nta nyambo ibura agahonzi. Hariho n'umubayatoza usanga ubumenyi atabufise, ariko koko turamaze kubibona kuko hariho abo usanga yagiye gutoza nawe ugasanga yamutoje atariyo, canke yakoresha itegeko rya kera nawe ugasanga yavyibagiye. Ivyo vyose turamaze kubibona, rero ugasanga n'ubwo buhinga bwo gukoresha ubwo biharuro canke ubwo buhinga bwo kumenya
ingene amakori n'amatagisi atozwa biramugora. Ikindi naco rero n'umutanga kori nawe ugasanga ariko arashaka gukwepa ayo makori kumbe agiye gutwita mu bihano bizosumba ikorera gutanga umva ko no kutamenya cha duhagararira aho hagati kumwereka ati wewe ibi wategeza kugira kuno terere kitege cyari guhana ni kandi urabona yuko ayo baguciye mu bihano nayo bagutanga aya mahera make cyane bisubira yuko acapfaho aryohewe kandi akavuga ati jewe iyo ndabimenya sinari kubona ndaca guhana ari gutanga ikoro ko byategerezwa hari cisha byategerezwa guca. Ubu naje ahemba yiri umaze kubona abatanga kuri bo bakoresha kugira bashobore kuba buriha amakori makeya gutyo ugasanga na wa wundi ategerezwa kuba yoyegeranije utwo tuntu turamugoye kubona twohinyanyurwa gute ni gute wa wundi yegeranya amakori nawe yoshobora kubitora ibyo bintu. Murakoze cyane ikibazo cyo gacishure no kuvuga yuko mu gutoza amakori n'amatagisi batanga barisunga impanurabutunzi yishira hamwe. Rero umutoza ko yaje araba ibikoresho mpanurabutunzi ikoresha nivyo abisunga. Rero benshi kugira ngo bashaka gukwepa mugabo bakoze amakosa byose ndayivuga ntibakoresha bya bikoresho mpanurabutunzi byabo ngabo baravuga muri leta yo gukoresha inyemezabwishyu fagitire gukoresha ibitabo mpanurabutunzi byinjira n'ibisohoka byerekana byose ibyo byose nivyo uje kuyatoza yisunga nivyo gusaba kugira ngo amakuru bategeze gutanga. Rero benshi batabikoresheje niho je basanga bakora amakosa kuko n'ubuja kumutoza ntabwo ingene arashaka abatoza. Ikindi naco atabakora bakwiye kumenya nuko bwambere na mbere amakuru n'amatagisi atozwa mu Burundi atozwa umutabakora aribo banje bwambere uca kumenyekanisha icyo akora apana ikigo ko ariko kigiye kubanza kumubwira ati bategeza kubiyi aho haba iyo ni Burundi rwego barukiye nuko ko wewe agitanga gukora ko amategeko avuga aca genda kumenyekanisha agacariha yisungura hano niba ategeza kubiharura ashaka rondera umuhanuzi mu byo makuru n'amatagisi aribo batwe akamufasha mu gihe atanguye kuja mu bikorwa yinjiza. None byukuri umutanga kuri mu gihe anyuguru igikorwa azomenya ryari yuko ategeza kuza kumenyekanisha. Ni kuvuga yuko rero aho woye ni hamwe nyine twaje tuvuga tuti ntibabimenya bose ngo amategeko abasanzwe hari kandi umuntu wese iyo atanguye igikorwa cinjiza abazi yuko ategereza kuja kumenyekanisha kuko razi yuko n'igihe atangwa gukora ibikorwa nk'igicira amashaka cyo kunguka abanza kuja kurondera amategeko amugenga gufata n'ishira hamwe akaja muri adembe aho no kuvuga yuko abagiye kugira ngo abanze aje mu migenderanire n'iki kigombeye no kuvuga yuko rero amategeko ategeza gucayamenya nicyo gituma rero twasanze amategeko batayazi bagaca yikorera nyene ko atije ntabwo ndiko ndakora siko ndakora ivyinjiza ntabwo ndiko ndahohotera mugabo amategeko avuga amakuru y'amatagisi akaca yirunganiza aho yasanga haciye ikintu kanaka abakozi baje gutoza amafaranga baje babe canke barakomine bashamubwira ati uri hayana uguye mu bihano agaca yumva urwego ariko arahohoterwa ariko byabaye kubera ko atari yaremeye. Muri rusange hakorwa iki mu kugira uwari wese afise igihugu acinziza ategerezwa gukora azi yuko yuguye ategerezwa kubanza kwimenyekanisha ninde yobikora? Ni mwebwe musanzwe mujejwe kwigiye ngo mwari hari kwigisha ibijanye n'amategeko agenga amakori n'amatagisi canke n'ikigobe yeye babimenye ku byukuri babikuye hehe ninda bibabwira? Murakoze cyane nuko yuko mu kigobe bahariho igisata cyo kumenyesha amakuru barabicisha mu menyesha amakuru mu maradiyo ariko nababwiye yuko benshi usanga batumviriza amaradiyo aho usanga amakuru bataronka canke batamenya n'ingoga kuko inkuru irashaka guca iminsi 2-3 mugabo ntabe yayimenye. Rero twebwe twaje kugira ngo dukemure ico kibazo icokorwa nuko twe kugira ngo nisho umuntu asaba mwishira mu gusaba yuko twafashwa tugafashanya n'ibigobe kugira ngo izo nkuru ziba zaciye ku maradiyo kandi ziba zifise akamaro zigirira abatabakora zishobora kubashikira biciye mu kuza turahugura canke tuza turafasha kwiragiza amategeko aba yasose ku mwanya kuko amategeko y'amabanki n'amatagisi avuka buri mwaka canke buri gihe mu gihe leta ibonye
igikenewe cokorwa. Rero abatanga kori mu gihe batabimenye ashaka gusanga yiburiye muri vya bindi agasanga ari ibitego bishasha ryasohotse ntabyo yamenye. Rero atarimenye ni ukuvuga yuko usanga rero aguye mu makosa mugabo n'ikigo byose usanga naco kiba cyagiye muri ayo makosa. Rero tuvuga ati twere kwitwuje nkaho kugira ngo dufashanye gukemura ikibazo, hama imigenderanire igume ari myiza hagati y'umutoza n'umutanga. Nk'uko mwabisiguye ufise icyo akora cyose cyinjiza nimba yotegerezwa kuba amenya yuko atanga ikori, nibyo ni benshi. Mwebwe kubashikira biragoye muri mwenyene bo rimwe na rimwe urumva n'ikigobeyere rimwe na rimwe coco novuga ntikigenda kigiye kubaronderako ya makori. Ni ukuvuga yuko kumenyekanisha ya mategeko byo bategerezwa gukora bigora. Mwebwe tuca twumva yuko mufise uruhara ntangere hagati ya obeyere yoye yegeranya amakori bene mutanga kori. Mwebwe musaba leta yobafasha iki? Ikigobeyere coco mubona mwokorana gute? Murakoze cyane. Ikigobeyere hanini tubisaba kugira uko doza tugafashanya uko bamaze kwandikira abakete icyo kigo kandi kiramaze kutumenye kiratuzi ubuye kiratuzi, ariko ntituratangura gukorana neza bimwe biboneka kuko hariho abatanakore benshi bakiri inyuma bakiri muri bya kera. Rero barakenewe ko bamenye amategeko, bamenye umuntu abafasha, bamenye umuntu babwira ingene bigenda. Dusaba rero leta aricyo bihugu canke amashirahamwe adaharanira akorera mu mpuzamakungu canke akorera mu gihugu akorera muri ico gisata c'iterambere rusange ko boza tugafashanya, twebwe tukazana ivyo bishasha mu bijanye n'ubuhinga bwo gutanga no gutoza amakono amatagisi neza, gutyo umwimbu uva mu makono amatagisi wiyongere. Rero dusaba leta gushigikirwa iyo tugiye gutanga inyigisho kanaka bakadushigikira, akaba ariho mbere batuje imbere bakatwereka uko begereye cyane bene gihugu. Biyandikije tukagenda mu bene gihugu ibikorwa byacu ntibigirwa neza naho tuba dufite ko twemerewe gukora. Rero dusaba ko nabo boza tukabafashanya bakadujana mu bene gihugu, twebwe tukavuga nk'abahinga nabo badushikiye n'ibyo bikorwa. Dusaba rero n'andi mashirahamwe asanzwe akorera mu gihugu mu iterambere rusange ko yoza tugakorana kugira ngo wese tuje mu mbona hazoza igihugu cifashe kandi giteye imbere. Uruhande rw'abatanga kori bo mubona mwokorana gute? Hari icihuta mubona mu basaba? Murakoze cyane. Abatanga kori cyambere tubabwiye ko twebwe ntituri obere kandi ntitwegamiye leta, dufasha abo leta migambi mu kuzamusha gisata. Rero umutanga kori icyo tumusaba ni uko yoza tukamuha izo mpanuro, ko izo mpanuro zitaba ku muntu, tukamubwira ibyo yategerezwa, tukamwereka intumbero y'ingene yategereza kujana mu gihe ariko arakora imigambi yiwe. Uwo ari we wese yoza tukamufasha.